mu gihe hibonekeza bene igihugu babandanya bahomba amafaranga yabo baba babikije mu migwi y'ubutunzi bakunze kwita groupement financier hamwe n'ama microfinance, ibanki nkuru y'igihugu BRB yatanze umuco aho yamagarira bene igihugu kwirinda kubitsa amafaranga yabo muri iyo migwi bisunze ko babemereye inyungu y'umurengera. Ureje gucungera igisata c'amabanki mu banki nkuru y'igihugu Simplice Nsabiyumva akamenyesha ko ayo mashirahamwe atavyemerewe. Tuma tubwira abene igihugu ko uyo muntu ashira amahera yiwe muri groupement financier communautaire bakabambarira ngo bazoyahemba azamenya ko amahera ayashizeyo kandi ku mwanya yo kumva yahombye kuko ivyo bintu tumwe tubisubiramo ntivyemewe n'amategeko. Amagroupement yegeranya amakotisation gusa agahanahana utudeni duto tutarenze miliyoni 5 nta kindi bemerewe gukora atari ivyo. Mu gihugu dufise amagroupement financier communautaire menshi kandi mwumve ko izo groupement financier communautaire ibanki nkuru y'igihugu irazikontrola, ariko ntabwo ibanki nkuru y'igihugu ishobora kuronka abakozi bo gushira muri groupement iyo yose ngo bagumeyo. Mwebwe nyene bene ama groupement financier communautaire muteza gufasha ibanki nkuru y'igihugu kugira ngo muze mutanga makuru kubitagenda neza. Ayo bitayira ama microfinance nayo ariko arahomba muri iyi minsi agahombesha n'abanywanyi bayo. Simplice Nsabiyumva akabasaba bene igihugu kubanza kumenya ibiharuro banki nkuru y'igihugu iriko irakorera ko aho ni nko kuri site y'iyo banki nkuru y'igihugu. Turamaze kubona rero ko abantu bagira ivyo n'abantu bamaze kugira ibibazo by'ubutunzi, abantu bafise ibibazo by'ubutunzi mu microfinance yabo cyangwa katubyite ko mu Gifaransa ibintu twavuga twako problème de trésorerie, baca barondera inzira zose zishoboka zo kugira ngo abantu babazane amahera. Umuntu amaze kumva ngo barama amahera ngana gutyo agaca yirukanka ajana amahera atakikiri yumviriye kugira mureke kwibwa. Ni murabi haruro BRB iba yashize kuri site mubaze abantu babaha amafaranga baba bari ibyo biharuro biriko kuko buri kwezi barabishirako mukumva ko ariko abaha haruro birengeye ibiri ku rugero rusanzwe ruzwi. Ivyo bintu umenye ko agomba kubagirira nabi, mubaye ko amahera mugomba gutanga bushobora kuyahomberamo kandi nibyo bimaze kwibonekeza. Akaba rero asaba bene igihugu kuza baritura ibanki nkuru y'igihugu aho hose bazobona bene ivyo bikorwa bakazoca bahamagara ku nimero ya 22 20 40 ubusa. Nango kuvyerekeye kwakira imigwi y'ubutunzi mishasha ibanki nkuru ngo yabaye irabangira kwakira indi migwi mishasha mu kurindira ko nihari ngo ija ku murongo.